Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu rugendo yagize kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 4 Myandagaro umwaka wa 2020 mu ntara ya Ngozi yishikiye ahari ubworozi bw'inkoko Manovu Dream Farm ritunganijwe ku buryo bwa kijambere muri quartier Kinyami mu gisagara ca Ngozi. Aho naho hakaba hororewe inkoko zirenga ibihumbi 8 zikaba zishobora guta amagi arenga ibihumbi 7 ku munsi. Hakaba kandi hari n'izindi nkoko zirenga ibihumbi 3 zororewe mu kindi kibanza zegukira iryo shirahamwe. Avuye aho akaba yaciye aja kugurura ishami ry'ikigega cyo kuziganya no kuguranana cegukira abigisha Fest mu mfunyafunyo y'igifaransa riri mu ntara ya Ngozi. Aho nyene bakaba baciye bamugabira inka mu ntumbero yo kumushimira. Yaciye abandaniriza muri komine Gashikanwa mu mwonga Gakobe aho yifadikanije n'abene gihugu bahurikiye mu ishirahamwe ryitwa Dushire Hamwe mu bikorwa byo kuvomera no gupompa imirima y'ibiraya biri muri uwo mwonga. Ivyo navyo bikaba biri ku buringanire bwa hectare 60. Evariste Ndayishimiye yaciye aja kwivadikanya n'abene gihugu mu bikorwa byo kuvanga beto yo kubaka ishure shingiro Ecofo Buhoro ryo muri iyo komine ya Ruhororo nyene. Aho nyene kuri Ecofo Buhoro akaba ari naho yaciye ashikiriza ijambo rijanye no gushikiriza buramatari mushasha w'intara ya Ngozi. Mu ijambo yashikirije umukuru w'igihugu yabanje gushimira Imana ko yubatse Burundi ibicishije ku mboneza yamaho. Acasaba baraho kuzirikana umuhisi Petero Nkurunziza. Yaciye ashima kandi ibikorwa buramatari arangije ikiringo ciwe yaranguriye iyo ntara ya Ngozi. Acasaba uwumukoreye mu ngata kubandanirizaho yaragejeje. Nayo abene gihugu b'intara ya Ngozi akaba yabasavye kuzokorana neza na buramatari mushasha. Ikindi yavuze ngo nuko yaje kwivadikanya n'abene gihugu mu kuduza ikivi mu bikorwa vy'iterambere rusangi.